Kiganiro Classic Vibes rero na yuko umuririmbyi asanzwe ariko arakora byinshi ngaha mu Burundi ndetse amaze no gufata rutema ikirere kenshi. Umuririmbyi ubona ko benshi bavuga ko akiri muto ariko atari gito. Umuririmbyi ubona yuko iyo umutumye kuririmba abagiye kuririmba, iyo agiye muri studio uba witeze ko akuzana ikintu gikaze, iyo agiye kuri stage uba witeze yuko aguha performance ikaze, iyo agiye muri collabo uba witeze yuko ari wo muririmbyi ashobora kuba abikora nawe wamuhaye collabo canke wamuhamagaye muri collabo ukumva uti aha sinakosheje guha collabo uyu muririmbyi. Yes, mwite Yusuf Akbar. Navuga yuko niyo mazina abavyeyi biwe bashoboye kuba bamwita, ariko kandi uyu no muririmbyi mu ntara ya Ngozi bamuzi neza. No muririmbyi ubona ko inyuma yaho aviriye mu nzu isanzwe imufasha mu vy'umuziki, novuga nka Rebo ya Bantu Boy, ubona ko yabandanije akora cyane n'inguvu nyinshi. Nawe sugundi muririmbyi aherutse gusohora indirimbo yitwa Bizu, ari kumwe n'uwitwa Prince Mushindi, ari kumwe n'uwitwa Ntuze, ndetse iyo ndirimbo akaba yari na remix. Umuririmbyi aherutse kugaragara mu ndirimbo Ntagaso, indirimbo ya Double J featuring B-Face on the Floor, ndetse nawe yaragiye yigaragayemwo. Umuririmbyi ku munsi w'ejo azoba ariko araryohera abantu ku kibuga cya ETS Kamenge muri Black Femme Festival. Nawe se ubundi hariya mu muziki bamwise cyangwa umuziki wamwise Kirikou Akiri Badman. Umuririmbyi ubona ko rero Kirikou Akiri yamaze gutangaza inyuma yo gusaba abakunzi biwe bamufashe gutora izina ry'indirimbo yosohora. Ubona ko yamaze gutangaza ko agiye gusohora indirimbo yitwa Aha Nihe. Aha rero nca nibaza nti kabazo kambere ko yatangaje amazina abiri, imwe yitwa Salamareko, iyindi yitwa Aha Nihe. Abantu benshi bakaba batoye Aha Nihe. Ese hari ahantu baba bari baramaze kuyibona? Ahubwo reka twibaze yuko yakoreye ku byo yavuze, yakoreye ku marangamutima y'abafana, akabona benshi ama titre batoye, ndavuga Aha Nihe kuko ugiye kuraba niyo batoye cyane, akacavuga ati reka ahubwo ndabahiyo nyene. Birashoboka cyangwa ugasanga ni ibintu bihuriranye ko nyene, ama coincidence. Ni Kirikou Akiri, umwe mu banditsi beza, umwe mu barapere beza Uburundi bafise. Ni Kirikou Akiri afise ama hit song menshi. Kirikou Akiri yasohoye indirimbo nyinshi nziza kandi cyane. Hano bavuga yarumvise mu ndirimbo Lala, afise indirimbo nyinshi cyane, ya indirimbo yitwa Ntibyakunze, Inzoga ni Baby ari kumwe na Double J once again. Ha indirimbo bari kumwe na Double J nyine Bisusu. Ni indirimbo nyinshi cyane, aho afise n'indirimbo yakoranye na Prince Mushindi ndetse na Ntuze. Iyo ndirimbo akaba yitwa Bizu. Bizu indirimbo yavugijwe cyane n'ubikivuzwa cyane. Kirikou Akiri agarutse rero, agarutse n'ingufu zidasanzwe, aho yamaze kumenyesha titre y'indirimbo agiye gusohora. Iyo ndirimbo yamaze kuvuga ko izoba yitwa Aha Nihe. Ariko umuntu yagace yimvira kuba Aha Nihe imaze kuba itsinda amatora, canke kuba Aha Nihe ariyo ndirimbo igiye gusohoka, sha twitega rero ko izokurikira abari Salamareko. Turakunze kubona ku bantu benshi, ku baremvyi benshi na cane bagatanga amatitre
agatanga titre nka zitatu hama batoye mwimwe agasohora ya ndirimbo batoye ariko indirimbo izokurikira iyo batoye tugasanga muri za titre yatanga ntayirimo. Okay. Eski ni Kirikou azoca agaruka na Salam Aleikum canke azoba arayibizi. Reka turindire turabe abanza sohore kwanza iyi ndirimbo yatwemereye aha nihe hama ibindi tuzoza tubivuge mu nyuma kuko ugiye kuraba ni Kirikou atigera dushira hasi. Ni Kirikou iyo asohoye indirimbo imeze neza, iyo asohoye indirimbo yiwe keshi yakirana urwezi n'abafans biwe, aho ubona ko afise na fan base yiwe yagutse cane abangaha mu Burundi ndetse no mu bihugu duhana imbibe. Ugiye kuraba aranavuzwa cane, numwe mu barivyi dufise ngaha muri bihugu biwe duhana imbibe avuzwa cane. Ugiye kuraba nko hakujyaho mu Rwanda mu barivyi bavuzwa cane b'abarundi, ndashobora kuvuga Dramati, ndashobora kuvuga DJ Fernando, ariko na Kirikou akiri ntabari kure, abari ngaho hafi nyene. Kare turindire ko tuzana igikorwa kimeze neza, indirimbo kandi ishobora no gushika kure, yari yatuveteje atarahetse gusora indirimbo ari wenyene. Nuko bimeze, ariko kandi nkuko wari ubivuze twitege ko indirimbo Salam Aleikum nayo izohava isohoka. Niko nenda yivuze nyene, ahubwo cyamaze kumenyekana yuko naho atarayisohora Salam Aleikum nayo irahari, ni indirimbo yahejeje gukorwa kuko nubundi iyo batora Salam Aleikum niyo gusohora. Kuba rero batoye yindi atari Salam Aleikum birumvikana neza yuko iyo Salam Aleikum iyo ndirimbo irahari, irateguye neza. Nimba ategekanya kuyisohora n'amasanamu birumvikana neza yuko n'amasanamu ashobora kuba yahejeje gukorwa kuko nk'ubu ni Kirikou yamaze kuvuga ati nkeneye comment 1000 zonyene. Okay. Sivuga aha nihe indirimbo izobigiye hanze. Nukuvuga n'ubu nyene mugera mugakomanta mugakwiza commentaire 1000 kuri Facebook yiwe. Mwandika aha nihe. Iyo ni titre y'indirimbo aguma sohora. Indirimbo yashobora no kurara isohoze. Eric. Katurindire turabe hamwe bozishikana indirimbo yashobora kurara isohoze canke kazosohoka muri iyi ndwi nyene. Ndetse wanashima ugasanga yarasoze no mu ndwi itangura. Katurindire turabe. Ariko umuntu aca yibaza ati kari Kirikou dukunze kubona iyo kandi ni Kirikou canke Birimani boy yose batigera basohora indirimbo itari kumwe na video. Ariko kandi ni na Kirikou novuga yuko ntiturigera tubona asohora indirimbo atigeze apostinga amafoto yerekana bariko barashootinga. No munsi iyi post yakoze igeze ku makomantere 432. Yavuze ko komantere zikuye 1000 indirimbo ikisohoka. Ese twitege yuko hamwe zorara zikwiye munsi indirimbo ikisohoka. Ese video yarakozwe. Bakunze kuvuga ngo nta vyama bigenda kwa kundi nyene. Ashobora no kuduha nkaga surprise shaka kora ikintu atari bwigira akore n'umunsi nomwe. Akashaka kuyisohora tutarabona amafoto yerekana ko yakora shootinga. Akashaka kuyisohora atani integuza yahatari yagize ko tuvyemeranye iyi publication yagize ku munsi w'ejo cyangwa y'ejo. Nta gihe kinini kirahera iyi ndirimbo yiciriye inzira amaze kuvuga yuko agomba sohora indirimbo yitwa ahanihe. Ni kuvuga dutanga uyu munsi niyo dutanguye kubona indirimbo ariko arayicira inzira. Abantu benshi batanga kumenya ko agomba sohora indirimbo yitwa ahanihe. Ni bimwe natangura mvuga nta muntu yama yiteze vya bindi nyene. Uyu munsi uritega yuko jewe umunsi nza guca kuri ribarabara ariko nkaguhindurira nkicira kuri indi. Bishobora gushikana ko Kirikou akili mu gusohora kuya twa tumumenyereye abanza kwerekana amasanamu ari muri shoot akora shootinga video ariko arakora ari muri studio. Ashaka kuduhindurira uyu munsi agasohora indirimbo ivyo biti bitabaye kuko nta vyama bimeze kwa kundi nyene. Katurindire turabe rero Kirikou akili ashobora kudutangaza agasohora indirimbo iri kumwe n'amasanamu nkuko yo nayisohora atana amasanamu ahari kuko niyo babaye wa mbere birakunze no gushika muri aba star bacu benshi. Birakunze gushika. Yes, nuko rero bimeze bona yuko twacha turindira mbega akili agiye gusohora indirimbo rya mbega ni indirimbo izo bimeze gute, mbega ni indirimbo abantu bo kwitega ko iki kumbure
ibintu bikagenda neza ko ni na Kirikou bari bakumbuye, ariko kandi ndanakwibutse yuko indirimbo nta gaso baherutse gusohora bari kumwe na Double J hariya isigaje ama views agera ku 28,000 kugira ikwiza umuriyoni. Ese nk'ubu nimwe babikora ejo bakazogenda guperforminga hariya kuri ETS indirimbo yamaje gukwiza umuriyoni, nimubikore. Ayo ma views asigaye ni makeya cyane. Abafana nimubikore, partage indirimbo isangize n'abantu, genda muyirabe ejo bazogende kuvibinga hariya kuri ETS peut-être nka saa moya z'ijoro cyangwa saa 2 indirimbo yamaze gukwiza umuriyoni, vya bisa neza turiko turayitera amashugwe hariya. Indirimbo twumva yuko yakwije umuriyoni, urazi ko hari amateka usanga amameze neza. Indirimbo mugiye kuyiperforminga yakwije 1 million for the first time, byo bari rya mbere ngaha mu Burundi bayi performance, mukaca muyiperforminga rya mbere kwije umuriyoni. Ibaze Bifeso ndo floni hazoba ari Double J Kirikou niho bazoba bari, bagaca baba performing rya mbere mu Burundi ikwije umuriyoni. Numva ko cyo bari ikintu kimeze neza cyane, bya bisa neza cyane. Abafana ba Kirikou, Double J, Bifeso ndo floni mwese rero novuga yuko tugende hariya kuri YouTube turaba indirimbo nta gaso, bona yuko bya bisa neza hamwe je yoba yakwije umuriyoni, ibintu bya bitesa sana. Nuko bimeze ubona ko tuca twibandaniriza